umushikiranganje wa mbere ari mu nama nshinga amateka bamubaza ibijanye n'ibura ry'igitoro bifatire ku mafaranga y'agaciro agizimisi avuga hanyuma tubavuga ati ko atanyishu ariko barabona yihuta twebwere nk'ishiramwe bikoreramwo rero tubona ko inyishi hari ahubwo kwirondera irashoboka kuko si Burundi bwonyene mu bihugu 190 kw'isi bwogira ibibazo nk'ibi inyishu ziba zihari. Abarundi benshi basigaye babona ingorane igihugu c'u Burundi kiriko kiracamwo bakihebura bakiyumvira yuko atani inyishu ziriho. Inyishu ziriho kuko ikibazo kiza inyishu iza yamaze kuhashika. Musanzwe ikiganiro twagiteguye turavye ibibazo igihugu kigize imisi kirimwo bituruka turabigarukako hanyuma turumviza nejo bundi umushikiranganje wa mbere ari mu nama nshinga amateka bamubaza ibijanye n'ibura ry'igitoro bifatire ku mafaranga y'agaciro agizimisi avuga hanyuma tubavuga ati ko atanyishu ariko barabona yihuta. Rero mwese mwaravyumvise umushikiranganje wa mbere yaravuze ati nta nyishu ziriho zihuta zuko igitoro coboneka. Ati ivyo tubayemwo ni ingaruka mbi z'ivyabaye mu 2015. Rero nta nyishu babona ariko inyishu iriho. Cyakari ntibizokwamuka. Inyishu itegeza kuronderwa kandi n'ibindi bihugu biratora inyishu. Impanuro ya mbere ikomeye kugira utore inyishu nukumenya igihugu c'u Burundi ngene kimeze. Ukirongoye ukibamwo uteza kumenya igihugu c'u Burundi ngene kimeze, ingene kibayeho, ingene cabayeho n'ibikibeshaho. Ushobora kumenya umuti utorera ingorane kandi utabona yuko izo ngorane ziriho. Kamya ati nimba ari igihugu gikenye Burundi n'igihugu gikenye. Ibibazo rero utorera inyishu kirongoye sico kimwe n'ibibazo urongoye nka leta zunze ubumwe za Amerika atorera inyishu biratandukanye. Umwe kumbura arondera ingene adominisi utwara leta zunze ubumwe za Amerika arondera ingene aguma ari uwa mbere kw'isi ibindi bihugu byose bimupfukamye. Utwara Burundi nawe uraba ingene usakumva muri ino si kugira urabe ingene abanyagihugu bawe bobaho. Ugira amagendera kugira ngo urabe yuko abanyagihugu bawe bobaho neza no kubihebera ukabihebera. Abashika bagabanya amakorutege yahora herekezwa n'imodokari 10 akavuga ati jewe ubu nzogira muri 2 zonyene canka ati nzogira muri 1 naho nyene isanzwe kora gusa bakarinda umutekano wiwe ku mutekano wiwe abari umutekano w'abanyagihugu bose. Gira ati amafaranga avuye muri bikoresho aza gushaca guteza imbere wa munyagihugu afasha ubuzima bw'umunyagihugu kwisununura. Nivyo President Magufuli yagize, ibi nivyo President Traore wa Burkina Faso ariko aragira. Imodokari agendera muri pick-up umushahara wiwe yarawuhevye. Niko bimeze utegeza kubitahura. Dongo Burundi ari igihugu gikenye ibyo dushorera hanze bikamara bike ntibije ubuvyamyuko. Haci imyaka n'imyaka indicateur bita taux de couverture des importations par les exportations no kuvuga ibyo dushorera hanze amahera avamwo nta turenza 20% y'ibyo dukeneye. Amahera ava mu byo dushorera hanze byigeza turenza 20% y'ibyo dukeneye. None Burundi ntibuzogira buba ko bwari bubayeho. Inyishu rero ziriho kuko naho tuvuga tuti tugira tuje mu kongereza exportation no kuvuga ibyo dushorera hanze tukavuga ikawa n'ikawa igumana ibibazo byayo kuko n'igiciro mpuzamakungu c'ikawa sitwe tugishiraho washobora no kugwiza umwimbo w'ikawa mugabe igiciro kikakubita hasi kora sitwe tunagishiraho kandi ntacu hindura. Haro no gutaha ico bita ordre économique mondial kumenyene kwisi sipanze uko ntuyihindura. Turi kuri no si kandi hari kuntu bipanze haro n'ibihugu rutura bikomeye biriko biraronde ngene ngo vyohindura ordre économique mondial umva ngo busha ariko ntibirapima ntibirakunda. Nka neswe rero Burundi
tukaza kumenya ati muri yo ordre économique mondiale uko kuntu isi ipanze jewe nkuramwo rwanje gute kandi nshobora gusahiriza abarundi biwanje bene igihugu biwanje. Aha ibi bikorwa n'umurongozi abakunda abanyagihugu agira ati jewe mparanira inyungu za benshi simparanira inyungu ziwanje gusa. Zibwo muri Afrika rero abarongozi ntibanezwe abo batwara, bobo baba ariko bariyuzuriza imifuko gusa biba biheze. Udashoboye gutahura ivyo mu bantu baturongoye iki gihugu cy'ubunini ntayo tuzigira turongo. Ikigira kabiri ucome ati none kuva kera none canke ibindi bihugu bigenda gute? N'ibihugu biriko biratera imbere za Tanzania canke u Rwanda canke nde nta na kimwe gifise balance commerciale excédentaire. Nta gihugu na kimwe cuba ngo u Rwanda canke ngivyo gishorera hanze ngo bisumbe ivyo kigurira hanze ntibikunda, nabo nyene nabo barashika. Mugabo nta bibazo nk'ibafise, nta bitoro babuze, nta muyaga nkuba babuze, nta sukari babuze, amadovize iwabo aruzuye, mugabo twebwe nta bivyo tubayemo. Nta bibazo nk'ibafise kubera iki? Nimba hari ubwo bushobozi bakavuga ati hariho imfashanyo ziho ku isi aide publique development ibihugu bikenye bizishikira, hariyo ico bita déclaration de Paris et plan d'action d'Accra, no kuvuga amasezerano y'i Paris yerekana ingene imfashanyo ishobora kugira akamaro ibihugu bisavi. Izo principe zirazwe ni zitanu. None leta y'u Burundi iricara ikaziraba kugira izinjiremo nk'ibindi bihugu, iyo mfashanyo iboneke ize gusahiriza nkaburya ko ibindi bihugu bigenda. Kugira ngo baguhe izo mfashanyo hariho ivyo baba basaba leta kugira ngo ikwize, mugabo leta nayo ikacibikwepa. Ivyo bihugu ibigenzi turaze tukavyegera ayo mashirahamwe mpuzamakungu za banki mondiale za BAD canke n'ibindi ayo yafashe, turaheza tukayegera tukavuga nka banki mondiale iratwagiriza ati mwebwe amafaranga n'amafaranga babahaye ntimushobora kuyakoresha. Ibi nta nuwo biharira, nimwibuke za projet nyakiriza baduhaye imfashanyo bagaruka kuyiraba basanga byaratunaniye ko tuyikoresha, amahera asubira inyuma. Numva yuko turiko turamererwa nabi kubera kudashobora kwacu. None ikosa riri kwande? Unani gukoresha amafaranga baguhaye bagashaka guhindi icani ikize. Na Union Européenne mu minsi yarani ko vyahora bigenda wasanga ibindi bihugu amahera byarembeje biyakoresha, twebwe vyanse. Ikosa riri kwande? Ikosa riri wacu kuko bakoresha babantu bo migambwe, bakoresha bisunze ikimenyane, ivyo navyo ntibiheza ngo bitanga umwimbo mwiza. Vyoca kugira ngo ivyo bintu bigende neza kuko bobo ico babona bibonera ibiturire gusa. Gutora inyishu kw'ico kibazo cyo kamafaranga aza arakoresha ukaronka yakwiye nk'ibindi bihugu, ico ngo nta nyishu yoboneka. Amanota Banki Mondiale y'u Burundi ico bita CPIA, donc évaluation des institutions, iyo amanota ya Banki Mondiale ko ari makeyi, amanota Banki Mondiale y'u Burundi ko ari make. Muribuka ibiheruka kubera muri Berube habaje gukontorora bagasanga ibara ryaraguye. Nikosa giwacu. Hariho ibigo byinshi bitanga amahera nka Fonds Africain du Pétrole, hariho Fonds Vert pour le Climat bitanga amahera nko kuri ibintu by'ibiza byabaye. Turayegera turegera ivyo bigo, mugabo bica bisaba yuko ugira diplomasi, imigenderanire offensive, abaguserukira bafise ubwenge bazi kurondera bwira contact lobbying, bakinjira bakamenya kurondera. Iyo ushiri kwashira abaza guserukira mu makungu canke niki sinzi kwezi ukabira bati bamenye ico bategeza gukora. Abari ku butegetsi murazi yuko bazirana n'abantu baciye ubwenge, ukuvuga ngo uciye ubwenge ahubwo barakumerera nabi, kwicishije inkoho bakwicisha uburozi canke naho komo kugahunga. Ibijanye no kurwanya igiturire, none ubunyonyezi bwose aho mukuru y'ubagenda aravuga ngo ubunyonyezi hose, none abantu babwumva, none uwo muntu wazona gufasha gutumva ko ubunyonyezi bwakurembeje. Umukuru w'igihugu ati mu kwiba baranyomoje n'ibikoko, ati
n'amashetani. Miliyoni 40 z'amadolari ntibazikangwa. Ati imiliyaridi 54 ntibazikangwa. None bagabo, abantu baterura amafaranga nk'ayo y'igihugu botuviramwo iki? Igihugu coreka guca mu bihe nk'ibi gute? None leta nifise inyishu ku bunyonyezi kugira twizerwe nk'abindi bihugu cane gose. Uwo muti urahari mugabo ntibagomba kuwukoresha. Uwo muti nuko abo banyonyezi bose, abo banyonyezi ubutunzi bw'igihugu bo bafata bose bagashigwa imbere y'ubutungane ishura ivyo banyaze abanyagihugu vyose. Ahubwo aho guhanwa nibo baguma badugirizwa amapete. Ivyo tuguma tubibona. imitahe yinjire ni iki? Yega inyishu niyo nyene. Ubunyonyezi bwabaye ndasi ugenda mwikawa ariko uravuga ngo miliyoni na 40 ngo ziragenda aho uciye hose kandi n'umukuru w'igihugu agenda arabivuga, kandi bivuzwe n'umukuru w'igihugu nta n'ubusubizayo. Nabo badufasha bobo bumva ibi bintu, hari uwo tweruka ngo asubire kudufasha, dufashishe hacaja mu mifuko y'abantu. Ewe nimunyumvira ico gifori c'imiliyoni 40 z'amadolari agahomera bunwa n'ibintu vy'imboneka rimwe. none leta nifise inyishu kuri ubwo bunyonyezi kandi nibwo bugira butuzingamike butumye n'uwagira zana kaduhavuga ataho haru n'amafaranga twashira. Voilà, nta kindi kituzingamitse, nibwo turi ku mirongo, twabuze amabisi, dutonze ku mirongo, ku gitoro, twabuze ico dufungura, ubukene buriko buradukubita, twabuze agasukari. Ivyo bivahe? Biva kuri ico nyene. Ivyari kudufasha vyigaruriwe n'akagwi k'abantu. Baza babwigaruriye bariko baratwishimako. None bagabo ngo ubukene mubona tuzobumva mu ryari? Basha, dukenyereze igume. Hari ico bita gukora n'abafasha, ico bita reforumu duhuriramo n'abadufasha kugira ibyo uri kurakora bikorerwe mu muco. Ivyo twovuga yuko leta gushira mu muco ivyo angene kurakoresha amafaranga n'abayaguha kabone ingene kurakoresha ivyo vyonanirana gute. Kandi yo diplomasi hari na langage diplomatique. Iki kintu ca langage diplomatique rero kiratugoye. Langage diplomatique ni imvugo mbabarira amatwi, imvugo yiyoroheje, imvugo iryoshe, imvugo isosa, imvugo itababaza. Twebwe ari nuwo dufitaniye ibibazo ni direct tuja tumuvuga uko nyene. Langage diplomatique iki ni cigwa gihambaye. Nukuvuga ururimi rwiza diplomatique ntugumana ururimi gomengo nugusotorana nukugira gute nukwerekana kukomeye kandi ubona yuko ari ibintu udashoboye. Ni ibibazo n'abantu urashobora gukoresha iyo langage diplomatique mukabikosora mu buryo diplomatique. Naho wogomba guha ubutumwa kanaka abantu hari ico mupfa, ntubabwira uko ariko kose, ubabwira mu migani bonyene bakavyumva mugabo utavugiye hejuru. C'est langage diplomatique kurutwa nawe nyene mu by'imigenderanire irafasha. Ninge n'ubundi ushaka kuronka n'ide n'igihuta. Hari za Banki Mondiale nyene, hari za BAD. Kubera ki Banki Mondiale tubwira ati mwebwe muracari ku rugero rwo kuronka ifashanyo ntoyi mudashobora kumara. Kubera ki Banki Mondiale tavuga ati turabahaye ideni rikwiye mukora ibikorwa by'iterambere vyinshi nk'ibindi bihugu. Ikosa riri kwande kiri wacu kumva ati wewe ukwiye imfashanyo ntoyi kuko ntushobora no kwimara, nta n'ideni wosaba, aho gahombo kangana gute ku gihugu. Ivyo leta nifite inyishu ari ibintu byoroshe n'abandi babikora. Hari ico bita gutunganya iby'ubutunzi bw'igihugu neza, ugacurondera ico bita remezo d'annotation ndabisubiremo, niko ibindi bihugu bibikora. Bakaza kuraba ingene ubutunzi uri kurabutunganya bagaca baguha amanota. Baguhaye amanota bituma ugenda ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga bahaguhereza amafaranga wifuza.
n'ibindi bihugu vyose biba biriko birakora imigambi minini kubaka amabarabara y'indarayi, kubaka inyubakwa za leta zikomeye, bakora nk'uko basaba ingurane nk'ubwo buryo, amahera ugomba yose barayaguha, mugabo twebwe ntidufise ubushobozi bwo gusaba ingurane. none ibindi bihugu vyose ha muri akarere babijana muri izo nzu zipimiza ziratanga amanota, aho ushatse amahera ugaca uyaronka. none twe tuja mu kinyegero gute? Ni nk'umuntu adashobora kwemera ngo asokoroke bamupime barabe ico amaze n'ico ashoboye kugira aje mu bandi. Ivyo none leta inyishu yayibuze ntibagira inama tubereke ibi vy'abagwizatunga bigize imitahe, kubera iki twe turi inyuma ibindi bihugu vyinjira mu mitahe. aho ugiye hose ugenda wumva abantu bagira bazana imitahe mu Burundi ngo twaraje badusaba ibi bagira ibi ca turikatira. Utemeye gutanga amahera mu mugambwe wokorera he? Utemeye yuko baca bashiramwo imitahe, noneho ntibashiramwo imitahe bakubwira bati duha igice c'umutahe, wowe uzoba uri ku ruhande natwe tube ku ruhande. Basha aho ukabura tashi huruti kabisa, ukagira uti basha n'umwana nzosika sinzosubira gukorerayo. Ni benshi iryo kosa ni ryane? Aho leta nta nyishu ifise. Inyishu yategerezwa kuba iya leta, yategerezwa gutunganya igisata c'ubutungane, ikagira iti ibintu vy'amanyanga n'ibihagarare, hakabaho inspection, controle na za audite. Abantu benshi barazazanye imitahe muri iki gihugu bakakwibi bagashaka kugira iki, ubwo nyene bagaca bakata. Abariko barabikora saba si muri izi nzego nyene. Basha none wo biharira abagabo, izi nzego wampaye inka. Ayo mahera tuyabura kabuki, ico gihano cacamwo abandi abo banyagihugu bandi baca baronka ayo mahera, twe tukayabura. Aho nta nyinshi ihari. Yaba utungane ibi byose bya energy canke n'ibikibibuze, abantu baraza bagasanga imyanga nkuba nikwiye, baraza bagasanga ubutungane buko burakora neza, imitahe igacikata. Perezida Neva harumvise yuko yabivuze ati abanyamitahe ntibakicinjira, muca mubarira amahera yabo, ati n'umurundi ntagicemera gukorera ngaha, aca yitwarira umutahe wiwe hanze. Kubera iki? Kubera aburabuzwa. Tourisme barukera rugendo, genda murabe mu biharuro vyo muri aka karere hose, nta gihugu kitinjiza hafi miliyoni 800 zirenga z'amadolari muri bijanye na rukera rugendo tourisme. Tanzania ni muri yari durenga, Kenya uko, Uganda uko, u Rwanda rugeze hafi muri yari dinago nyene. Niturarenga ni miliyoni 10 z'amadolari twebwe. Ngo igihugu ni ciza kuva kera twasinya tuti ico gisata. Muri ibihugu byinshi diaspora aba iba hanze izana amafaranga menshi mu gihugu. None leta ikora iki kugira iyunga abarundi bashire hamwe? Iki rero kivuge buke ni danje wa mugabo, kiraguhitana. Amajambo make na bwa bumwe twirirwa turaririmba nta buriho, kuko hari ubumwe abantu basangira vyose, basangira ingorane, basangira n'umunezero. Leta aho kubwira iti yegeranye abarundi baje hamwe bakorere hamwe, irabasanzaza, irabomora, ituma baguma mu buhungiro, ahubwo bakabasanga no mu buhungiro kugira ngo babahohoshe, kugira ibintu bigende neza. Ko gutuma dutandukana abarundi twitandukanya, nabo barundi boje gufasha bakatugira amarobingi hanze, mgatwa twitandukanya. Ahandi diaspora ifise uruhara runiniya mu guteza imbere igihugu. Ivyo twetwo bishobora gute twamira mu ndyane za misi yose? Iyo ya shetani yadutera. Shetani ntigomba abantu bashira hamwe, ntigomba abantu basubiza hamwe, ntigomba abantu baharirana ngo babane, yamigomba abatandukana. Ibi vya 2015
2015 leta nyene iguma itarondera inyishu kugira ico kibazo kive mu nzira. Aha rero ni ku muzi wa vyose umushikiranganji wa mbere ati ivyo turiko turabamwo ni ingaruka z'ivyabaye mu 2015. Abarundi basubize hamwe. Voilà, aha niho bigoreye. Abantu none barimwo ya shetani umukuru w'igihugu aguma avuga bosubiza hamwe gute? Ntibikunda kuko iyo shetani niyo iguma igira iti no mutegerezwa kuguma uko nyene, mutegerezwa kuguma mu rwanko, mutegerezwa kuguma mwicana, mutegerezwa kuguma mwomorana. Mugabo twumvise umuntu mushikiranganje wa mbere avuga ngo burya no mu vyateye ibi ngo tugeza kubera ivya 2015 ivyo mu 2015 nawe 2015 none ko mwamaze gutangura ko vyazanye ingora none nitwobivamwo. Voilà, aha vyose niho vyugariye, niho hari ipfundo. Jacques Bigirimana wewe yarabibonye. Ingorane rero dufise abantu babona irikena ry'igitoro, bakabona ubukene, bakabona ubushomeri, bakiyumvira yuko ari ibintu bisanzwe. Birafise ico bivako. Bakubikiza ibi vy'igitoro canke ibi vy'ubukene, ibi vy'ubushomeri ni ivy'akanya gato cane vyoca bisubira guparangana. Ese dutanguye gukuraho intambamyi yatumye biba. Anja mbona umuhinga George Elgozi yavuze ati un problème politique est un problème économique sans solution. Ngiye hari ibibazo vya politike nta muti n'umwe w'ibibazo vy'ubutunzi ushobora kuboneka. Twogomba tukita ku rutare hakabaho amaforomu y'abayiziperi bagatumira abahinga bavuye za Amerika za Buraya mu Bushinwa. Hariho ikibazo ca politike catumwe na vya bindi vyo mu 2015 nta gishobora kugenda. Un problème politique est un problème économique sans solution. Hari ibihushane muri iki gihugu n'ukuri. Ibihushane gusa uburyarya bumwe butabaho bwaratumaze twebwe abarundi. Make inyishu umuti tubikira uruhande tubibona. Ibihushane vyageseye vyazigiye ariko vrema kuvuga ngo tuzi igitoro kubera hari intambara muri Ukraine no mu Burusiya. Kandi hariho abantu baca bavyemera uko nyene, hariho abantu bakivyemera uko nyene ukamengo intambara yo mu Burusiya na Ukraine iriko iradukora ko twenyene, ukamengo nitwe turi mu karere twenyene. Twobivamwo tugene naho mu byo dushorera hanze. Gushorera hanze ho urabona twasa n'abavyibagiye. Ku Burundi bwinjiye muri akarere ka East African Community hakongereza ibyo dushorera hanze twongereza ibyo tugurirayo. Amahera agacira gasohoka. Twaragiye mu nyezi ya AGOA abanyamerika bahigu vya Afrika ngo biyorganize bashorere donc bitunganye bashorere ku masoko yo muri Leta Zunze za Amerika vyaranse. Leta irakwibushaho politiki imeze neza n'ababwiza tugashobora gushorera ibintu hanze bagashigikirwa. Nayo madovize yaba aje bashore ibintu hanze amadovize akabagwabo nyene bakagashikira ku mabanki commercial amabanki y'udandaji abantu bakinza amahera kuba ariyo bayarondeye. Wagenda muri ntuze nyene mu bijanye n'ingena amahera acatunganya ukarama amahera ngene iyo yasesaguye muri berbe ngo bagiye kugura ibintu hanze bahaye amahera ngo ntibabizana. Leta nta nyishe fise ntanze gishe zo guhana. Umukuru w'igihugu aravuga ibintu vyiza, tugiye kubahagurukira, tugiye guhangana, mwebwe ntimwogarukana. Ubu rero tugomba duhigure akantu kamwe gusa kaguma kamwononera nukudahana. Kandi baca umugani ngo ukudahana imbwa bigwiza imisega. Igihugu araruha akavuga ngo kandi nimwe mwabigize. Ababona ngaho imbere yiwe ngo none ntitubazi kandi kanatsinda arabazi. Arivugira ati nta kintu na kimwe woshobora gukora umukuru w'igihugu ntamenye. Sigura ko abantu bose batembagaje igihugu umukuru w'igihugu arabazi neza mugabo agomba kubakorako. Ico rero nico kintu kiko kirononera umukuru w'igihugu gose, kandi ico nico kibabaza abanyagihugu. Ngo abantu ba odeka ngo abantu ba sosumo ngo raba ingene bagize ayo mashira hamwe ngo ofuma batwara kuri stade. Mugabo ivyo bigaca bigarukira ngaho
kandi bakaguma bibandaniriza na bwabuzi ukamengo nta nicabaye. Ariko duhebe nyene igihugu cacu kishikaha ngo hariho abantu batwara amahera amadovize mbwa badahanwa. Ibaze nawe iki kintu kirababaje cyane. Bagume batwara amafaranga y'abanyagihugu, abanyagihugu batubitse uwavubi, abanyagihugu batagira ingene bivuza, abanyagihugu batagira amazi, abanyagihugu batagira isukari, abanyagihugu batagira igitoro, mugabo ako kagwi k'abantu kakaguma kitwarira ayo madolari. Hanyuma bagasubira kuvuga ngo amadolari yakenye kandi bazi yaba ariko aragenda. Hamba ngo nta nyinshi hari. Yiga abarundi ariko baragira igihe babaza leta inyinshi irahari nukurondera abantu ababikoze. Umukuru w'igihugu wenyene yaravuze ati mbega hari uwo kwiba je sindamumenye. Mbega sinoca nja hajya muri banke ntibaca bampa impapuro zose. Ati bica bikurikira ntimubizi none. Voilà, umukuru w'igihugu niwe abirekera ababona. Ugiye ukaraba berbe nayo ngene nitugira icigwa cingena amafaranga yakoreshwa y'agaciro kuva mu myaka 18 na 19 n'iki turabe gushika no musi. Une étude. Iki cigwa yamba cokorwa n'abandi ataraba ari ku butegetsi. Muri berbe niho bakura amahera, amwe y'amatora nihava, ivyo vyose boca babishira muri raporo. Biragoye rero, eka mbere ntibinashoboka ko yokorwa n'abari ku butegetsi, ariko yategezwa gukorwa. Icigwa kitwereka amafaranga yakoreye hama iziradusohorera ku kwezi ngene amafaranga y'agaciro nayo make yabonetse ico yakoze. Ivyo vy'amamisyo vyo hanze vyovyo bigabanuke cyane kuko misyo zo hanze ntiziriko ziratwinjiriza ibintu biboneka. Kumvo tukugerageza gusanasana ibihugu vyabo bahagaritse no kugira ingendo mu bihugu vya kure. Baragira bati aya mahera twahora dukoresha reka acakora ibindi vy'igihugu. Mugabo twebwe abategetsi bacu nibo bategetsi ba mbere bagira ingendo nyinshi kandi abanyagihugu babo bamerewe nabi. Kera haraba cooperation ukabona ati abategetsi bagiye hanze bagiye kugendera ibihugu ukabona ikintu kivuyemo. Ati umutegetsi kanaka yagiye mu Faransa televiziyo yacivuka novoteri yubatswe. Umutegetsi kanaka yagiye mu Budagi haciwe akagwegura paraje do gwegura. Umutegetsi kanaka yagiye hanze kotebu yacishingwa avuye mu Bushinwa. Yagiye muri Korea du Nord haciwe akwa Palais de Congrès de Kigobe. Yagiye muri Arabie Saoudite hagaciwe kwa Rwakarede. Yagiye muri Kuwait amaesere dakacavuka. Bitari ibintu dufise amadore twabonye. Yagiye muri Libya bibliothèque ya university gaca yubakwa. Zawiri Dormonge zikubakwa. None uwo mutegetsi yagira ivyo bintu vyose nkibaza ko ari inde. Yabikora gute? Yabikora ku neza ya benshi. Vyafashije benshi. Vyafashije urunganwe rwinshi n'ubu bikidufasha. Aho bimwe mu vy'uwo mutegetsi biriko birasambuka. Sinawe se uwundi yari Perezida Bagaza. None ubu naho aya madovize kumahera raporo berbe kwitrimestre ayo mamisyo nyimba ari atwaraga bayagabanye twere kwitrimestre amafaranga yinjira abantu babibone ko nayi igihugu. Hama ikindi naco ni changement de paradigme sige no kivuga mu Kirundi nukumenya yuko hategeza kugira bashakana ya mabiro dushanje bagasura akareka gakora simoni cyo yaburiza kuko turakene ko nayo madovize abantu binjiza nyemba abakongomane baje bose abantu bashaka kwinza madovize mu Burundi baje kugenda Burundi bayazane. Izo biro dushanje zigaheza zigafasha nazo nyine mu kuyakira. Ibidashoboye kuboneka muri ecofficiel bidashoboye kuboneka mu ruja n'uruza rw'abantu. Umuntu yohava yibaza ati none bagabo iyi politike bagize yo kugara amabiro de change ninde yayibahanuye? Mu bindi bihugu nka vyose usanga amabiro de change akora icese cyakera. Kira noneho uravye structure des importations no musi. Iyi amafaranga ava hanze. Nibyo tugurira hanze.
urabona ko ayo madovize yandi yinjira uko yinjira kose ariko arafasha igihugu. None utashe kuronka amahera muri beri baca yakura. Ushaka kujabuka kwivuza shaka tayaronse muri beri. Ushaka kurungi ku mwana wiwe. Ushaka kwinjiza ibintu beri bitatangiye amahera acava. Nico bitashando public dongo leta itegeza kumva yuko hari amafaranga ashobora kuva muri berbe leta nitegeza kugira ama contact n'ibihugu amafaranga kinjira swati de n'igihuta. Twarumvise yuko hari amasezerano yashizwe ni banki y'isi yose yo guha ingurane yihuta Burundi mu kwinjiza ibidandazwa vya nkenerwa. Iyo ngurane yo yangana gute? Iri kikora gute? Yarashitse. Ivyo ni bibazo. Abantu barakeneye ko hahinduka ingendo ibintu biko birakogwa muri iki gihugu c'u Burundi. Kuko urabona niyo twavuga ngo amabuye y'agaciro ngo inzahabu nibiki za tererare amasezerano nyene y'ubutare yashitse ahindurwa ngo yakozwe umengo inyungu z'u Burundi ntizakingiwe. Abari basinye amasezerano ya mbere adakingira inyungu z'u Burundi ni bande? Barapungamye bashe bari ngaho barayariye atako barayaherana bari ngaho ninda bakomakoma hanumwe Sabarundi bayasinye. Ivyo rero uko ngo nta nyishu hari nyishu zirahari. Inyishu zirahari. Aha rero hako umukuru w'igihugu yokora kuri iyi dossier afumagira ati abanyagihugu ni bagombe bamererwe nabi. Izi dossier none kusanga zirimwo babandi bibihangange hariya none yo bikora gute? Guca tuza turamutunga uko nyene. Koranye inama yihuta aba expert n'ibiki bagorore bagice bita fedoru urupapuro rw'inzira rw'ingene Burundi gova muri ibi bibazo rurimwo. Arumuvuga ati leta nifise inyishu yavyo umukuru y'kwashiraho iyindi leta. Urupapuro rw'inzira ruri ngaha. Umukuru w'igihugu ari hejuru inzego zikashaka gushira iyindi leta bagashiraho fedoru cyo bita urupapuro rw'inzira aba expert bose batanze kw'ivyiyumviro. Ntavuga umuntu yobura inyishu ku bibazo uri leta muri inyishu hanyuma bice bigenda gute? Reka ndangize ndabibutsa ka kantu ka George Ergozi. Hari ngorane ya politike naho wo kwikebagura nta nyishu y'ibijanye n'ubutunzi ushobora kuronka. Naho abo expert bokorana bagasubira bagacanira imitwe iyo mitwe ntiyosha. Ti urama nuko tuzobanza tukakemura ibibazo vya politike hanyuma ibibazo vy'ubutunzi ntibizoba bigoye kuzoba ari guhenura gusa. Mu vy'amategeko bavuga ngo l'accessoire suit le principal. Tegerezwa kwimba umuzi izi ngorane zose ziriko ziravako tumaze gutora uwo muzi ibindi bibazo vyose bizoca bigenda. Hari ikintu cibanze gitegerezwa kubanza gukogwa kigaca gituma izi zindi ngorane zose zirangira. Dusubiye kubibutsa ryasango gitariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzobashikiriza ukuntu tworangiza akakangaratete tubayemo. Tuzobashikiriza formule y'ukuntu ibi bintu twobirangiza. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.